Ganje ndagwaye ikaze wakoze kunyakira ego urashobora kwidondora bariko baradukurikirana ego nize ngo ntaranyibagira ni Nancy serukira Ufanisi serukira Ufanisi ngo sigure neza amasabizo utanga ego hano naho iburyo bwanje sinzi nawe kaje aturuka muri Ufanisi sinzi ego ndashimiye cyane naje handi umukolege wa Nancy nka nanje serukira Ufanisi ICT Solutions ego mukaba mwitwa bande jewe nitwa Maeva Maeva Nancy na Maeva rero nibo badufasha baza kudufasha kugira ngo dutahure neza Ufanisi mbega Ufanisi niki Ufanisi bakora iki Ufanisi bariko bamara iki hano iwacu ne tutarinze kuja kure mbega Nancy Ufanisi mu majambo make umuntu wese kugira ngo mutawuze Ufanisi niki Ufanisi ni ishirahamwe entreprise zitanga des solutions muri domaine informatique ego siba ngo ikibazo cyose office muri domaine informatique irashaka gutorera inyishu ico kibazo office ego tuvuze muri domaine informatique aho kubatazi informatique babatse ubushatse kubarira iki neza ngo rukundo isiga mu Burundi informatique cyo tuvuga amalogiciel y'abantu bigo barakoresha bakora amashami atandukanye ama organisation atandukanye site web na in domaine informatique tuvuga nama mail ya business mail nayo ni byo dushobora kugira gutangira inyishu ego ya rero twinjire neza mu idonido muri Ufanisi mbega muje mutuzaniye iki aka kanya kuri plateau za BTV Burundi ego ubu ko naye mazigiye ntaza ngo ndabibutse naye maze kubikora basigurira hariho amalogiciel dutanga atandukanye ku bivanye n'amashami cakora turashobora guhayo logiciel dutanga ku mashami yose ya human resource ressources humaines iyo abayi département mu ishami yayo yose igihe kuraba abakozi kuntu bakora iyo nayo ikaca ifasha ujejwe iyo département gutunganya neza iby'umukozi byose kumutunganiza umushahara ukwezi guheze kumutunganiza mu gihe yifuza kuja mu buruhuko gufata congé cyo yemerewe gutunganya kubona kuntu baje watonze wasivye ujyari yasivye cyangwa wacerewe ego kandi ushobora no kubona ama contrat ageze kuvuga ati katu ya renouveler akabona ava yuko akirika icibutso yuko contrat ya kanaka ageze ko bayi renouveler canke ego hari n'izindi ya security management suit iyo akaba ari de proposer des entreprises zitanga service y'abasiti no vuga nuko bajya bararira bajya bacungera mu buryo buri professionnel ego gace yafasha kubona ama sites bafise yose siga ngo ushaka kufise umukiriya kanaka basanga afise ama branche atandukanye mu gisagara hamna ko office abakozi banganuko biragufasha utaje kwi déplacer utaje guhamagara utaje kugiriki ukandika kuri logiciel bati wewe kanaka uri musukura kuri site kuri hano kubona ukazugana kanabona n'umukiriya agashobora kugira kuri site ya kuri logiciel yawe agatanga feedback ati umukozi ntiyaje ukacura umukozi niyinde ukacubuka cubona directement uri libre n'indira hamagara ujya umudayinde atakoze no musaza adafisi yacungera ucubona directement umukozi ufise uri libre hamukavuga ati genda usubiri yagize ingorane ego twadufise n'izindi z'amashuri propose amashuri secondaire cyangwa université ou même primaire ego igafasha kuraba ifasha abatwara amashuri kuraba ko abigisha ibyo abigisha byose bigenda neza no kubona amashuri y'abanyeshuri amanota y'abanyeshuri
ukabona ukuntu umunyeshuri umwe ariko arakora classe arimwo umunyeshuri aje mushasha ukamuenregistra abigisha ahigiye baba bafise gutanga leçon du jour buri munsi cyangwa ku semaine ugashobora kwitanga utayenze kuja gutora igipapuro canke iki umwigisha umwe wese abazi yuko yenda kwitanga kuri uwo munsi akaje genda akayandika muri logiciel hama ubijeje kubiraba akayibona directement kujyo bikorohera ugiye gusumva iyo mwigisha ko agiye mu classe agiye gusubira ko yigishije ivyo yavuze ko yateganije yuko yigisha no munsi yabimaze kandi agiye ko yigisha atayiko yatevye abanyeshuri kuba yuko utebeje ntibari bwongeye ko iminsi kuri trimestre zibiheze kandi nishobora guhitajeje kuwigisha amakuru yose ko yateza kungana ego nibaza ngo bisigaye uko rego ndashaka kumfasha kwisigura niwe nagira ngaruke ko yahoze cyane nako ndamumviriza ariko arasigura ego je nanje ndashobora kubabwira inventory management tool iyo ni yerekeye kugera aba fournisseur ama produits stock ivyo ofete biragufasha ukamenya ati muri stock tufise ibi ama produits ahari naya iragira aussi rapport ukabona ati telle date n'uno munsi muri stock havuyeyo tonde ama produits anganuku ayo dusigaranye anganuku comme ça suivi ikaboneka neza ukabibona bitagoranye urumva rero rapport yo kuba chef baca biranyaruka ukabibona nta byo kudindiza ibintu urumva ngo kuko ucubishiramo directement irashobora no kugusohorera facture comme ça byose ukabibona bitagoranye ikindi turafise aussi niya bavoka yonye ni iragera amadosiye donc mumwe wese afise ka wowe urashobora kufise ka itandukanye ni annonce urumva iragera amadosiye y'abantu batandukanye y'abakiriya batandukanye ikari irimwo n'abavoka urumva ukavuga ati uwo muavoka afise idosiye ni imyerekeye niwe akurikirana dosiye ya naka bikaboneka plus facilement hakaba aussi n'undi niyo rapport yerekana uko ibintu bitonze ikaba iri date comme ça nahone bigashobora gufasha tugarutse kuri ico c'abavoka uvuze ngo abavoka est-ce que baba voilà nani nshaka kuvuga ati mbega baba bafise iyo logiciel iri hagati y'ubushikiranganje bw'ubutungane n'abavoka cyangwa iri hagati na hagati mu bavoka nyene biba bimeze gute abari iyo cabinet d'avocat iyo cabinet d'avocat kubera baba bakorera hamwe abo bavoka kugira entre bo byorohe kujera ayo madosiye okay akazi kawo voilà biratahuritse rero nko mu avoka ariko aradukurikirana basanzwe bafise intuze ya bureau bari 10-20 bakavuga ati ifoko tu wese ari kuri ordinateur yiwe kinjiramwo abafise username izina yashiramo yiwe na mot de passe hama akabibona ego ikindi naco mu dufitiye ikindi turafise aussi ni ya mahoteli hoteli nayo bimeze gute byinshi urumva hajya uje kugira enregistrement ukavuga ati jewe ndakeneye icumba iyo logiciel irenregistra iyo réservation ugize ikabona yuko winjiye yego telle date na date uzosohokako iragera aussi aba employés b'iyo hoteli umva aba employés batabo muri restaurant hashobora kuba baregira comptabilité ama département atandukanye nabo bose barimo ikagera aussi n'ama finance ama facture kuko murabona ko amachambre bafata abantu baranatandukanye ashobora kuba ari VIP ashobora kuba n'ivyo byose muri iyo logiciel urashobora kubibona hama ikindi bintu numva ama logiciel muri ko muratuzana amashasha na cancane muri mu buhinga bugezweho biragabanya ibintu vyerekanye n'impapuro ego gose nico nyene
niho bihagaze ku buryo naho buri muhira atadosi urinda kugenda utekeye ni laptop yawe ugurura ukikonekta gusa ko hakenewe connection quand même ni kintu gikenewe yego ni cyo cyambere naho uri muhira arashaka kugurura wowe ukinjira ufise access n'amaxe ashobora kuba atandukanye nk'utwara hoteli mu gérant ashobora kuba adafise accès nk'imwe n'umuntu ze nk'uri kuri reception umushaka ashobora kubona ibintu byose urashobora no kuvuga ati nkeneye ko umu receptionniste agira accès gushika kuri iyi kugera n'urugero ya sinzi ko uraheza ku kandi wowe udufitiye kandi dufite na pharmacie kuma pharmacie ya pharmacie la gère ma commande la gère aussi stock ukabona imiti ufise ukabona yaguheranye ukabona ma date d'expiration ukabona ryari indi miti iri supposé kuza yasohotse uko ingana ikagera aussi na comptabilité ushobora kubona ivyerekeye byose comptabilité hama ikindi kuri aya logiciel yose dufise nuko arashobora kuba adapté selon ico umuntu adusavye ashobora kubona ibintu twamupropose twebwe akatubwira ati ariko jewe nankeneye ko munyongerezamo iki ati birashoboka ivyo Ufanisi ICT irabishoboye ashobora kongerezamo ico kintu kindi ukeneye ubona twe tutagupropose tukashobora kuadapta iyo logiciel selon que nawe ushaka akandi sinzi ko hari akandi wowe ufise kandi kavuga vyerekeye na logiciel tugarutse kuri Nancy mbega Nancy nawe turumva ko hano kuri ayo logiciel nivyo biregabanya ibintu byo kugenda je naringize imisi mbona hari abantu usanga bafise amasakoshi ugasanga zemu impapuro zemu ibiki akagenda atwaye impapuro birebire cyane ugasanga ni byinshi ndabona ko ngaha mwagitoreye inyishu muri Ufanisi ICT mbega ku kandi kantu kakabijya kandi mwege mudufitiye ndumva akana kabijya kandi ariko nawe kandi wowe ufise nakahe kavuye muri Ufanisi ego ahanini nibaza ngo tueje kuvuga amajise dufise nubwo hari n'ayandi atandukanye twabihereza nganga ni ngodomba ni boro tuzogana turasongera ni boro turagaruka ego hariho aussi animasabi dutanga c'est n'ama produits du propose mais aussi un service dutanga un service ya ma caméra de surveillance ku bantu bifuza si biro cyane ma caméra cyangwa ma chantier bashaka gusuvira amasantre ngabe ko bakira bako ubaka batari hafi ego birabafasha gose bakabona aho bigeze akabona ko bariko barakwata mu bushobozi ko yagiye ubwati twatonze mugabo ko atari utaburi hafi ukacuvuga okay mugabo bariko biratera ije gufasha kuzura sauver abakozi bawe nakibaza ego nako ndavuga ku makamera naho nda explica importance yayo ego mazuca muri chantier sécurité tout simplement kugira ngo abantu basheko nibikura baba muhira ego tuatanga aussi na service ya ma site web ku bantu bashaka kumenyekanisha ku kibuga ca internet tukafasha kubagira site web yabo ego tuatanga aussi na ma business mail ugasanga entreprise ifise mail zabo ziri signé n'izina rya gishami ryabo tuvuze ngo business mail hari abantu usanga bafise mail yabo ugasanga nyene ni kugatwe kiwa mbega tandukaniriza nubwo utari umufundi cyane ego business mail na email dufise nukuvuga ngo nka mibiti busanga umuntu afise mail yiyo ya Gmail mugabo mwese mushobora kugira mail amwe kuri mukagira btv.com kandi à la fin kacabaho une signature ya BTV en grand lettres n'izina ryawe we n'icujejwe na contact zawe ego kuburyo nugikiye message mutagenda kunyibwira manuse hefo email chabona directement ati naka kora ngaha ajejwe iki okay aha utundi tuntu
Tondi nibaza ngo nivyo bisigaye sino biheza ngazogaruka kubivuga. Reka rero turangize na cyane Ufanisi byinshi murahejeje kwitubarira ariko musa n'abayoye amazi mwitanganika mukoresheje ikiyiko byinshi murabifise tuzobandanya tubiganirako. Reka ndabashimire cyane, nshimire Nasi, nshimire n'uyu mukorege wawe kubona mwaje hano kugira ngo mutubarire byinshi bya Ufanisi. Sinzi ko hari akajambo kanyuma mufise mushobora gushikiriza na cyane ku badukurikirana. Je nagira nongere ko hariho aussi ama SMS Ufanisi ifise par exemple nko ku mashuri ishuri yashaka kurungikira SMS abavyeyi bose nk'uyu hari inama bagaca baronka SMS ishuri bagaca bamenya yuko hari inama bakayuza canke yageze nk'ukuriha bakavyibuka. Nivyo aussi nka entreprise yashaka kubikoresha y'amashuri bahora barungikana ubuketa abana amashuri ntaraho utamenya yuko umwana yakashikanye canke yagize ingorane mu nzira ahonye buri si yuko le message yabaye reçu par les parents bakabimenya ati hariho inama harageze kuriha amahera y'ishuri birafasha gose. Reka mpamagarire rero abafise amashuri yaba yisumbuye ndetse n'andi bato y'abana batoya cyane biture Ufanisi ICT niko bavuga hama kugira ngo ibatunganirize ku bintu byose ku marogisiere kugira ngo bigisha abana banyu neza bigisha abana neza niki kubona umwigisha hageze ni byinshi Ufanisi bafitiye. Nabahamagarira rero kuza muri Ufanisi ikorera hehe? Ikorera building ya gato avenue Gendandumye ni plus précisément inyuma ya KCB siège ego mucabona building ya gato ku deuxième étage. Telefone bashora nk'umuntu yabaye novuga ngo yashatse kuca bitura directement ubu murashobora kutubarira nimero de telefone bashobora kubarondera kuri 71 25 76 50 canke 68 93 92 39. Murakoze cyane inshuti mwariko murakurikirana bya Ufanisi. Shimira abatumire banje ndabifuriza kugira ibihe byiza kandi imiryango iracugure muri BTV Burundi kugira ngo muze kutubarira byinshi mudufitiye na cyane kugira ngo abarundi n'amakungu babandanye boroherezwa mu maserivisi yabo. Murakoze cyane.